Ndabaramukije bene data abakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, nshimiye Yesu kubw'uyu mwanya ampaye kugira ngo ngaruke kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Bwirukiro Mana ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza usuye kumpa, n'imbere yawe ndakwinginze ngo ushoboze mpwemu wawe yera anje imbere andongore uzobukoze. Kandi mwami Yesu ibingira nganire na bene data, Mana ndakwinginze ngo bibagirire ikimazi. Mpwemu yera ushimangire ijambo ryawe nk'uko ugomba mu mitima y'abantu bawe. Ndabigushimiye kubikora gutyo mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Haleluya. Ndashimiye Yesu ampaye kongera kugaruka, mfise ijambo ry'Imana ngomba gusangira namwe ryafashije umutima wanje. Dusoma mu gitabo ca Mariko, igice ni 14, hariya ku murongo wa 3. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yesu asukirwa amavuta mu nzu kwa Simoni umunyamibembe. Ari Betaniya mu nzu kwa Simoni umunyamibembe yicaye ariko ararya, haza umugore afise ikebano ry'amavuta atamirana, y'igiciro kinini cane, y'agati kitwa narada. Amena iryo kebano, amavuta ayamusuka ku mutwe. Bamwe muri bo baritonganya bati, mbega ubu buhombe bw'aya mavuta ni ubw'iki? Kuko yoshoboye kugugwa idenariyo 300 arenga, zigahabwa aboro. Baramwidodombera. Yesu arababarira ati, nimumureke. Mumubabariza iki? Ankoreye igikorwa ciza. Imana ishimwe. Ku murongo w'8 dusimbe. Akoze uko ashoboye, ansutse amavuta ku mubiri, kuwutegurira guhambwa. Imana ihabwe icubahiro. Iri jambo ry'Imana narisanzemwo amajambo menshi atandukanye. Nasanzemwo umuntu w'umunyamibembe, ngo Simoni, ngo kwa Simoni umunyamibembe. Abanyamibembe murazi neza ko bari abantu bagayitse, abantu bagwaye ingwara mbi, batemererwa no kuja naho abantu bari. Ariko aha hoho tubona igitangaza, hariho abantu bari kumwe nawe. Simoni umunyamibembe, Yesu niho yarari. Kandi haza n'abandi bantu turababona nabo bari bahari. Kandi hazamwo n'uwundi muntu, umugore w'umutunzi afise kado nziza cane azaniye umwami Yesu. Bibiliya ivuga ngo iyo kado yari nini, yari y'igiciro kinini, yari amavuta y'igiciro kinini. Hanyuma ngo aca yasuka ku mubiri wa Yesu. Imana ishimwe. Aka kantu uyu muvyeyi yakoze, kakoze ku mutima w'umwami Yesu. Imana ishimwe. Yesu yarashimye. Nico catumye na babandi bariko baramukritika bavuga ngo ibi bintu akoze, ngo urasesaguye, ngo uragize gute, ngo ibi wari ukwiye kubigurisha ukabiha aboro, ngo havuyemwo amafaranga menshi. Ariko bene da, aba bantu ibi bavuze nasanze ntaho bitaniye nuko twebwe abana b'abantu dusanzwe twovuga. Aho nciye ndabibonera, ni nk'igihe ushobora kugenda
ukagura nk'ifanta tuvuge cyangwa ukagura nk'akandi kantu karyoshe k'amafaranga menshi ushira mu nda yawe, ariko hageze kuja gushikanira Imana ukaraba mu ishakoshi ukaraba ka kanoti gatoya ukumva ko ariko gakwiye kuja gukora ibikorwa vy'Imana, ariko ibija mu nda yawe yewe ugatanga n'amafaranga menshi, canke ibija ku mubiri wawe ugasanga waguze impuzu ibintu bikujako byaba bija mu nda yawe canke bija ku mubiri wawe ugasanga bitwaye amafaranga menshi cane, ariko ibija ku mwami Yesu ukamenga ni twa tundi tw'inyuma two guta. Imana itubabarire cane. Aha Yesu yerekanye nawe uko amaso yiwe nk'Imana ingene abibona, yavuze ati aboro muramana ariko uyu iki kintu ankoreye jewe ntimuzosaba kumbona ankoreye ikintu ciza. Yesu aca aravuga abonye bariko baramwidodombera bavuga ngo amafaranga ari kuvamwo ikintu kinini ngo ibikini biki ari guhabwa aboro, nk'uko umenga hamwe babahaye abo boro baba babahejeje ubukene bwabo. Oya, ariko Yesu avuga ati bobo muramana, ni ukuvuga ngo iki utamuhaye uyu munsi uzomuha ejo canke umuhe hirya y'ejo, ariko jeho iki akoze ikintu ciza cane. Imana ishimwe. Yesu aca arabwira ngo nimumureke mumubabarize iki. Iri jambo ryanyoheye cane, ingene Yesu ahora agenda akakuvugira hahandi abantu bakwicayeko mu masaro yabo bariko barakuvuga, bariko barakwidodombera, bariko baragukritika kuri vya bindi na vya bindi baba wakoze. Yesu agacaza ati yamara nta n'isoni mufise, ngo akabacecekesha. Uyu mugore niko Imana yamukoreye, bamwidodombeye bamvuze aca arabacecekesha ngo nimumureke. Haleluya. Nanone Yesu aca arashima ico gikorwa ngo ankoreye igikorwa ciza. Yesu ntabwo yagiye kuri abo bariko baramuvuga nabi, oya, ahubwo Yesu yamubereye umuvugizi. Yesu yaramuvugiye, Yesu yaramutabaye. Imana ishimwe. Uko niko Yesu ahora gutabara iyo abantu bakurembeje, uko niko Yesu ahora gutabara hahandi utabuzi, hamwe udashika. Yesu nashimwe. Turashima Yesu yatubereye umuvugizi, yama atubera umuvugizi mu bihe byinshi, mu nzira nyinshi. Icubahiro gihabwa Imana. Haleluya. Ndafashijwe n'iri jambo. Dufise Imana ituvugira, dufise Imana kuko yoyo iba yamaze kubona mu mitima y'abantu, igasorongora amajambo abantu bakuvuzeko, igasorongora uko imitima yabo ikwiyumvirako, ikabiraba byose ikakuvugira we utabizi. Kandi data ashimwe, ahubwo uyu mugore yagize umutima ukomeye. Ingene bogukritika wicaye ngaho uriko urabibona, canke ngira babivugiye mu mutima sinomenya, ariko babivuze uriko uravyumva vyobabaza umutima. Naha naho Yesu yaramutabaye. Niba yaravyumvise, Yesu nawe yaciye amuvugira nawe avyumva, kugira ngo yumve ko ijambo rya Yesu ryururutse umutima. Ndakwifuriza ko ijambo rya Yesu ryokururutsa umutima wawe. Niba hariho ibikubabaje, niba hariho abagucumise icumu mu mutima, ukaba useserekewe, ukaba ubabaye cyane, Yesu akurungikira ijambo ryururutsa umutima wawe. Mw'izina rya Yesu ubone ihumure mu mutima, ubone gutuza mu mutima. Imana ishimwe. Ikindi, aba bantu bashishikaye kwerekana yuko umenga abakene barabitwararitse cyane, ariko kwari ukubesha. Mbese umuntu arishimikiza ikintu kugira ngo yankishe ikindi, kandi nico atacakora. Yesu asobanukiwe byose. Niho yaciye ababwira ati aboro bo muramana, ariko jeho ntimugiye kunyamana igihe cose. Imana idufashe. Hanyuma
ikindi nabonyemwo ni uko yavuze ngo bamwe muri bo baritonganya, bamwe muri bo, ntabwo bari benshi. Erega harya abantu bakora nabi ntibaba bari benshi, kenshi na kenshi ntibaba bari benshi, kandi abantu bafise umuzi mubi wo kurura ntibaba ari benshi. Oya, ni hamwe nyene bavuga ati umunyembwa umwe abumwe agatukisha umuryango, ariko ntibaba ari benshi. Aha tubona ngo bamwe muri bo, kuvuga yuko si bose bari babibonye uko. Hariho abandi babonye ko agize neza, ariko kenshi umutima ntuhagarara kuri ba bandi bagushimiye, umutima ukunda guhagarara kuri ba bandi bakuvuze nabi, kuko Satani camuzanye ari ukonona no gusangangwa no kwica. Satani akumvisha ca kindi kibi, ariko vya bindi vyiza vyavuzwe ntuvyumve. Ariko ndashimiye Kristo Yesu, ijwi ryiwe rirumvikana. Imana ishimwe. Hanyuma ku murongo wa 6 Yesu arababarira ati nimumureke. Haleluya. Yesu acecekesha ayo majwi yose ariko arakubabaza mwene da. Yesu acecekesha ibyo byose biguhagurukiye mu izina rya Yesu. Ibyo byose biguhagurukiye injustement. Ibyo byose biguhagurukiye ataruhara wabigizemwo. Ibyo byose biguhagurukiye wewe wari uhagurutse gukora neza, abandi nabo bagahaguruka bakugwanya, bakwitirira nkaho bakwitirira amakosa kandi wakoze neza. Uyu mugore yari yakoze neza, ariko bamwise ngo yasesaguye. Hari ikindi gihe uzokora ikintu bakavuga ngo witanganije, canke ngo wiyerekanye, bagafite ukuntu bacafuza ibyo wakoze, ariko ntugire ubwoba. Niba wabikoreye umwami Yesu, haleluya, niba wabikoreye umwami Yesu, umwami Yesu arazi kuraba, kuko amenya intego, akamenya intego wabigiranye, akamenya umutima wabigiranye. Umwami agaca aguha amanota bikwiranye, agaca urubanza bikwiranye. Imana ishimwe. Acaraza avuga ati nimumureke, mumubabariza iki? Mbe bakubabariza iki ga mwene da? Bakubabariza iki koko? Nibakureke. Yesu, nibakureke mu izina rya Yesu. Ibyo biriko birakubabaza nibikurekure mu izina rya Yesu. Ubu widegembyo b'amahoro, ukorera Imana mu mwidegembyo. Imana ishimwe. Aca aravuga ngo ankoreye igikorwa ciza. Iri jambo ryafashije umutima wanje, aho umwami Yesu Kristo avuga ati uyu ankoreye igikorwa ciza, mu gihe abandi bariko baragitera amabuye, ariko Yesu akavuga ati iki gikorwa ni ciza cane. Haleluya. Burya amaso y'abantu n'amaso y'Imana hari igihe bitaraba kumwe. Amaso y'Imana araba ineza iri muri ico kintu, ariko amaso y'abantu araba le mal, araba ikibi. Amaso y'abantu Satani yakoresha mu kuraba ikibi. None ibi bintu uyu muntu yari akoze ko byari byiza, byohinduka gute ngo abantu babigaye? Kandi Yesu yagize neza. Imana ishimwe. Yesu yatugiriye neza. Niba hari ico gukora umuntu yari akwiye kugikorera Imana. Imana yadukoreye ibikorwa byinshi, yaduhaye amahoro, iduha ubugingo. Imana, umwami Yesu yitanze ku musaraba ku bwawe no ku bwanje, kugira ngo turonke ubugingo, turonke guharirwa ibyaha. Niki tutomuha? Niba yayitanze wese, mbega ico twomwima co bigeke? Mwama dufashe atwugurure gukorera Imana, atwugururire gukorera Imana, kandi tumukorere n'umwete wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'inkomezi zacu zose. Imana ishimwe. Uhoraho azoduhemba. Erega turiko turikorera. Turiko turikorera, turiko turiziganiriza. Data wa twese ntazi gusesagura, arazi kuziganya neza. Ibi dukora tuzobisanga mu bwami kwa Data. Imana ishimwe. Hanyuma
umurongo wundi wanezereye n'uyu uvuga ngo ku murongo w'8 ngo akoze uko ashoboye. Amen. Akoze uko ashoboye. Yesu arazi ibyo ushoboye, Yesu arazi n'ibyo udashoboye, ariko Yesu azogushimira kuri bya bindi wakoze. Ntazogushimira kuri bya bindi wari ufise intego yo gukora, azogushimira kuri bya bindi wakomplishije, bimwe wakoze. Kora, reka kuguma iminsi yose ngo nzokora. Kora, Yesu agufasha kandi Yesu amfasha. Ariko ukora iki? Ukora igishimwa n'Imana, ukore icyo umwami Imana yagushize ku mutima, ukore icyo nyene data wa twese yagushize ku mutima. Hari ibintu byinshi cyane biguhamagaza gukora, byose ntubwiza kubikora ngo nuko byaguhamagariye gukora. Oya, kuko hari igihe uzokora kukunezereza abantu, haba ikindi gihe uzokora kwiyerekana, haba ikindi gihe uzokora, ariko icyo data avuga ati akoze uko ashoboye, ca kindi giherekejwe n'urukundo, ca kindi giherekejwe no kugomba, ca kindi nyene. Rero tuba abantu bibwiriza, abantu bibwiriza basunitswe n'urukundo rw'Imana. Imana idufashe ngo akoze uko ashoboye. Inshuti yanje, ukora uko ushobora, ivyo nyene uzokora data azogushimira. Imana ishimwe. Ryari iri jambo numva mu mutima nagomba kuganira namwe, ngo Mwami Yesu Kristo adufashe kugorora amaboko no gukora, kuko umuntu akoreye mu bwami bw'Imana akabiba mu bwami bw'Imana aba akoze ikintu ciza. Kristo ntaco twomwima kuko nawe ntaco yatwimye, ariko Satani avuga ngo ya ngohereza aboro, ngo ya ngo gira hariya, ngo ya ngo gira hariya. Ariko Yesu avuga ati iki? Aboro muramana, korera Imana, ja mu ngoro y'Imana. Hariho ubutumwa bwiza bukwiye kuja imbere, hariho ubutumwa bwiza bwamamare ku isi yose. Umwami niko yadutumye, ngo ubutumwa bwiza bubohora bukwira abantu bose. Niwabona hariho ahantu bahamagarira kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, uze witanganize. Niwabona bavuga ati aha nidukwiza ubutumwa, inshuti yanje, uzohumirize. Naho haba hakantu winyegeje ngo uze wisigarije ngo uze kugira ka kandi ko kwinezereza, uvuga uti kubwo ubutumwa bwiza, nanje nateye. Kubwo ubutumwa bwiza bushikira hariya mu Bayisilamu bataramenya Yesu, ndateye. Imana izogushimira. Ndabizi hari ibikorwa byinshi bisaba amafaranga, ndabizi, ariko dutiriye tumenye ni hehe Yesu yovuga ati aha unkoreye neza. Mbese ni byose ukora Yesu akavuga ati aha unkoreye neza? Sindabizi. Raba ibyo ukora Yesu akavuga ati kuri iki ndabigushimiye, ungiriye neza. Imana ishimwe. Niwashira umuntu yaraye inzara canke abantu babuze uko bifashe ukabagirira neza, data azovuga ati aha wangiriye neza. Kuko kugaburira aboro canke guha abatishoboye niko gukorera, nabyo birimwe mu gukorera Imana. Yesu aravuga ati ubikoreye uriya ni jewe ubikoreye. Ariko honyene turabe ni ryari umuntu aba akoze ikintu Imana ikavuga ati aha ungiriye neza, ukoze uko ushoboye. Ivyo bivana n'umutima uba ubikoranye n'ubushobozi uba ufise, kuko data byose arabiraba. Uyu mugore naho yamushimiye biboneka ko yari umutunzi, yari ayafise, ariko ubwo ayafise naho yayakoresheje gukora igikorwa ciza. Wewe uyafise koresha mu bwo waciza, wewe utayafise kurya nyene turya nyene ufise kurya nyene. Kristo azovuga ati yakoze ko ashoboye. Yesu adufashe gukora uko dushoboye, ariko dukore, tureke kudakora si byiza. Oya, kudakora si byiza. Uyu mugore hari ikindi kintu canryohe yavuze ngo aho ubutumwa ngo ku murongo w'9 ngo ndababwira ukuri, aho ubutumwa bwiza buzovugwa hose mw'isi yose, nicuyu akoze kizovugwa. Erega hagati y'amakritike haba harimwo n'ubutumwa.
hajya n'abazoba bariko barakuvuga mu masaro yabo bariko barakuvuga, kirya wakoze kizovugwa. Imana ishimwe. Rero Yesu yavuze ati ibi umugore akoze, aho ubutumwa bwose buzoshika niki kizovugwa. Ni ukuvuga ngo hariho ineza idahera, hariho ico ukora kidahera. Hariho ikidahera kiguma cibutswa uko umwaka utashe, bakavuga ati iki kizibukwa. Iyo turiko turaraba amasengero yubatswe, ntanga akarorero, isengero ukabona isengero yubatswe irahagaze. Iryo sengero ntiba yubakitswe n'ukuboko kumwe, iba yubatswe n'amaboko menshi. Wa wundi yaheba kugura igitunguru akagenda agashiramwo mwisadaka agashiramwo ati iyi ni inyubako, nawe nyene haje izina ryiwe riranditswemwo. Imana ishimwe. Wa wundi yagurisha inka yiwe akavuga ati iyi ndayitanze kuja gukora kiriya gikorwa ciza. Mana we, kurya gihagaze niko n'izina ryiwe naryo nyene rihagazemwo, kuko yakoze igikorwa ciza. Imana ishimwe. Ibikorwa rero dukora biravuga kandi ntibihera, biguma vyibukiriza. Uyu mugore ati iki ukoze kizokwama cibukwa, nawe ukore icama cibukwa. Kristo Yesu abaha umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inomero za telefone nizazindi ni +46 768 00 65 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Imana iduhane umugisha namwe. Amen. Bwirukiro Mana ndagushimiye cane, kuko niwe buduha gukunda no gukora. Ndagushimiye kandi niwe buduha ibyo gutanga Mwami Yesu. Ndagushimiye kubwira ijambo Mana Data wa twese. Udufashe gukora tutumviriza amakritike abantu batubwira. Udufashe gukora duhanze amaso kuri wewe, tubikoreye wewe. Mana ndagushimiye. Niwe uzohindukira ukadutabara, irinde n'iryadushikamwo. Niwe uzohindukira ukadutabara, abansi ntibaduhagurukira. Mana, ndi imbere yawe hezagiriye umwene data yumvise ubutumwa, umushoboze kubiba mu bwami bw'Imana, kugira ngo Mwami Yesu Kristo ubutumwa buje imbere. Ndi imbere yawe ndakwinginze Yesu, uduhe gukora uko dushoboye. Mu izina ryawe ryera Kristo, udushoboze gukora uko dushoboye. Mana, ariko vya bindi Satani azana ngo yaye, ngo reka uzoyakoresha ibi, ngo reka uzoyakoresha ibi. Mwami uduhe gutiriya, uduhe gukora ibigororotse, uduhe kurongorwa na mpwemu yera. Uzoba ukoze. Ndabigushimiye ko bikoze gutyo, mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.